mwese mudukurikirana kuri Dunda Entertainment turabaramukije. Uno munsi turafise umutumire yambo. Amahoro neza. Ni sawa? Na mahoro. Namwe nizere ko ari sawa. Ego. Urumubikira? Aya, Jesu numubikira, nto asanzwe nyene. Ego. Urashaka kuba umubikira? Aya. Ego kuberi. Ikintu cyose numuhamagaro w'umuntu. Rero si wo muhamagaro wiwanje. Ego. Muhamagaro wawe wibaza nuwe? Umuhamagaro wiwanje ni ibaza. Kandi niyumvamo nakira muri jewe. Ni kuba umuntu asanzwe. Ego tugende ku buzima bwawe bwo kwiga. Uriga? Oya, Jesse niga. Oya. Warahejeje? Ego. Warahejeje muri inde? Nahejeje nize ibijanye na teise. Teise mu gisata ca cikiga. Teise no kuvuga technologie d'information et de la communication. Harimo ibintu byinshi by'ubuhinga ni technique. Bo wahisemo iki wumva ukunda? Jewe ivyo nahisemo. Nahisemo ibijanye n'ubuhinga nyene. Nk'ubu ndiko ndakora ibintu bya stage professionnel. Nivyo ndimo ku radio. Kuri Radio Maria. Nsanzwe ndiko ndakora stage professionnel. Rero hajeho nk'ibintu nasanze ari ibintu niyumvamo cane. Nta kimwe numva ntoshobora gukora. Yabo ivyo bu cameraman byose ntoshobora kubishobora kuko ivyo muri teise. Nta kimwe biri nka kombine. Birimo mu byo umwe wese ashobora kwiyumvamo kugira ati iki ndagishobora kugikora bivanye n'ivyo nize kugira ngo ivyo nize ntibishobore kumva ko imva gusa. Muri ntuze muri primaire nako muri fondamentale. Iyo ni fondamentale teise canke n'imyuga? N'imyuga ni technique. Imbere yaho wiga iki? Imbere yaho niga nari muri section langue, deuxième poste fondamentale langue. Niyo nari ucravamo ugenda muri teise. Ndavamo ngenda muri teise kubera numvise yuko ari ibintu by'ubuhinga. Numva yuko bitoshobora kumba ko imfa gusa. Nashobora kugira ngo ico ndabikuyemo inyungu. Nshobora kwiteza imbere muri jewe nyene. Ariko nabandi nkashobora kuzogira ico ndabafashije. Nico nayishimiye. Yego. Iyi rero ni Dunda Entertainment kuba ariko baradukurikirana. Nuko bagira sabone canke nimba telefone zabo zandika mu Congereza ni subscribe. Hanyuma uyu agomba kutubwira rero ingene wewe yavuye muri fondamentale muri poste fondamentale wiga section ye. Niga section langue deuxième poste fondamentale. Icongereza rero urakubita? Cyane, cyane. Kare narumva kenshi. Kenshi iyo bishika hariho iyo uhinduye ibintu hariho ibintu bitera bigabanuka muri wewe. Muko wo gutuka mu Congereza wo bimenya? Yego no bimenya. Byukuri ntawe ushobora kuba yarize ankoro deuxième poste fondamentale langue. Ntiwoshobora kubora ako ushobora kugira nawe ngo novuga widebrouiller canke ugire ente. Wogira interview mu Congereza? Interview. Interview no shobora kuyikora. Mu Gifaransa ho ni mwaramutse? Mu Gifaransa naho ne ngira no gerageza sinzi. Ego watoyeho rero? Naho utobubimetriza niwo mwanya wo kubikora kubera urumva ugomba kuzogira ibintu byo gukomunika. Bisaba kugira indimi. Igiswahili urakizi? Igiswahili nashone sindakizi cyane ariko ari uriko aravuga sinoshobora kubura ico ndamwishura.
ndumva ivyo ariko aravuga kuko mu byo twiga igiswahili twarafata umwanya tukakivugana nyene bakivugana ariko bivanye n'ingene ntagumye ndabirimwo ariho byinshi noba byose abako niyibutsa ariko sinoja kure cyane. None we kuri umukobwa umva uzogera kure kugira aho uzokwigira platform yawe? Ego ndavyumvamo cyane. Urafise uburyo uburyo sikirenga mugabo Imana niyo itanga uburyo bizotangurira mu mutwe. Umutwe iyo ikintu ciyumviriye uburyo ntumenye iyo buvuye. Muri teyise habamo amadomene, ugomba kugira domene iyihe? Haba mu vy'amakuru canke mu by'ibiganiro bisanzwe canke mu byo guhamagarira abandi bantu kuba umu influencer. Influencer abantu gukora ibintu ugakora ibiganiro byinshi canke uzo mu formateur agira ikigo gishobora guforma abandi. Ndumva ko noshobora kuba umu informateur ashobora guforma abandi. Umuformateur. Uri umu informateur uri nk'umu journaliste informa kagira ibiganiro mugabo uri umuformateur urigisha. Biboneka ko ushaka kuzogira centre yigisha. Ukigisha ibyo wize. Uzobigenza gute narigira umwigeme? Mu gihe noba mfise ishingiro nkaba mfise ibikwiye norondera abashobora kuba yuko twoba tuvyumva kumwe bakaza nkabafasha bivanye n'icifuzo baba babona mu byo baba bakeneye mu byo nsanzwe nanje nshoboye mu byo biyumvamwo yuko noshobora kubigisha. Urabafise none nk'abo mwiganye nawo muri ko muragirira stage hamwe? Abo turiko turagirira stage hamwe abeshi n'abanyeshuri usanzwe turi kumwe muri stage professionnelle n'umuhungu umwe wenyene. Urabimubwira? Oya ntavyo ndamubwira. Utashavuga ko ugomba kumuresha? Oya bivanye n'ingene basi umwe wese basi agatima muntu kiwe ngena abasanzwe yiyumvira ariko tubiyazi yoshobora kuvyumva nawe. None nturumva yuko muri societe canke entreprise canke association aba associé kugira ngo batahure neza umushinga canke umugambi bategeza kuba barize bimwe? Nk'ubu ari umugambi wawe bya communication abantu bize communication bakaja hamwe guhera kuri 3 kuduga kugera ku 10 canke kurenga. Murazi niyo mugiye gusaba nk'ingurane kugira ngo muronke appui muza page na za bije yuko bakenera umugwi w'abantu. Kenshi barakenera umugwi w'abantu mugabo hari n'igihe n'umuntu aba ari umwe agatwara umugambi bose batwara imigambi umwe baramufasha mugabo iyo yari beshi hoho biroroha kuko biba biboneka yuko uburyo baba babahaye buzogaruka vuba kugira ngo nabwo bongere babuha abandi kuko payeje ifasha abantu gutera imbere hanyuma bakagarukana ibyo babahaye hoveni mugabo kenshi nta nyungu babasaba baraba yuko abantu bariko baratera imbere kuko n'umugambi w'igihugu ujejwe gufasha ugwaruka. Rero ntiwumva yuko bari ukwiye gutangura kwigisha abantu ugomba kuzana mukiyunga nimba muri abakobwa 3 canke 4 mukabikora mu gihe muzo muri 3 canke 4 bizoborohera mudodo y'ahantu kubikora. Urabyumva neza? Cyane byo ndumva ko ari ibintu by'akamaro cyane. Iciyumviro watanguye wumva yo gisubirana inyuma? Sino vyubahuka. Dunda Entertainment ngici kiguterereye nayo nyine iraguterereye. Dunda Entertainment reka tuguterere yuko ubibwira abandi kuko bikoze wenyene ntabyo uzoshobora wenyene.
haba harimwo kuronka amamashini, kuronka materiel, kuronka ingene mushobora kugira ibintu vy'amarokasiyo ahantu muzokorera, materiel zo urumva ko ziza imbere mushobora kwigisha nk'ivya information, murumva amamantuze amakamera ibiki bishobora kubafasha kwiga. Rero nukuvuga iki gihe birazimvye, mutari kumwe muramaze kumva icivugo ca president yuko abantu bategeza kuja hamwe. Yego cane. Tutari kumwe ntibishoboka, ariko turi kumwe birashoboka. Ni mube kumwe muri abakobwa batatu muga muvangemwe n'umuhungu, umuhungu azobafasha kurinda. Ego hariya numwododora, hariya n'umuhungu yododora mwe mudashobora. Warubizi? Ego birashoboka. Muga namwe ikindi mwaca mukora, murabona ko muri abadamu abakobwa muca murondera yandi mashirahamwe mushobora kurinda, murashobora kugenda muri iriya shirahamwe mugira neza. Ego muga penetra kuko umufasoni w'umukuru w'igihugu burya abo yakira bose. Irya fondasiyo mugira neza ntabwo ari y'ibitaro gusa, hariho ndamaze kumva ko hari ibitaro mugira neza, hariho na association y'abapfasoni b'abakuru b'ibihugu naho nyine arimwo. Ivyo mu gihe mubigiyemo muri benshi murashobora kwandika ikete hanyuma arabishura kandi ntigera reka kwishura. Afuma avuga yuko uburyo atabuhari mugabo icifuzo canyoba yacumvise, kandi bigasaba yuko mutangura kare kubera 2040 iri hirya yejo, ni mu myaka 12 14 ningaye tarenga. Rero ikintu wamaze gusa n'uwiyumvira ntuzogera muri 2060 2040 kitarashingwa. Ni vya bindi ugwaruka rushira ikintu mu mutwe bigaherera mu mutwe, niko nawe ubishaka. Wiyumva iki? Uvyiyumvira kwiki? Muri jewe nyene. Ego muri wewe. Nk'ugomba kuzorongora ikintu nk'ico kinini. Ego. Mu vyerekeranye na communication. Wumva udakeneye byinshi cyane gose. Uramaze gusaba impanuro ahantu? Impanuro. Ego. Ubwawe wumva wo bikora gute? Jewe ngene numva no bikora. Ndumva yuko ndose nkaho nsaba ingurane nashobora gukora umugambi wiwanje, nkagura amamashini, n'amakamera yose sinoshobora kuyasiga inyuma kuko navyo birafasha. Birafasha mu mwimbu ushobora kuronka ukwiteza imbere. Ego. Amamashini nyene no ushobora gukora ibintu vy'ama invitation, amafoto. Ego. N'amafotokopi yose ndashobora kuyakora mu gihe mba mfise ama imprimante n'ibindi. Uzoheza stage yari? Nzoheza stage le 30 z'uku kwezi nyene. Uzocubandaniriza he? Ndifuza ko nobandaniriza kuri Radio Maria nyene. Ikaguforoma? Ikamforoma. Ibindi byari bisigaye? Ibindi byari bisigaye? None baguforomye muri domaine? Muri domaine kuri radio niho nakoreye. Ibi vya cabine technique? Vya cabine technique niho nakoreye. Na animation de l'antenne? Ego. Wavuye waratanguye kuvuga? Ego naravuga. Navuze. Hasigaye iki? Hasigaye yuko pratique nyene nka pratique ni isigaye ukavuga makuru. Ego no mu bya Adobe Audition ugatreta ni tretemeyo muri tretema hose nkakora by'ama montage video na ntuze na montage video na tretema ya audio audition. Ego uvuye urumva ntibizosaba kuvayo ahubwo uzoguma ukora ubutumwa. Mugabo wiga ukora wiga. Uvuye muri stage wiyumvira kuzocugumayo?
mvuye muri stage ugumayo ugaca ubandanya ugira pratique ego hagati ya teori na pratique ukabivukanisha mugabo pratique ikaba ariyo iza imbere cyane ego cyane tube turagushimira nikiye kindi wifuza tutakubajije ikindi nipfuza wibaze uce wiyishura ikindi nipfuza nuko noshobora gukora nyene mu bintu bya association nyene by'ivyo bintu by'amashirahamwe byo gutuma tumanako inga bwa none ibyo by'ama internet ko no mu byo twize kwishuri yariyo nashingiro ryavyo nkabishira hamwe n'ivyo bindi no basanzwe nzi tubashimire cyane reka nanje ndabashimire cyane kuba mwanyumviriye ko mukampa umwanya utwemereye ko ugiye gukora iki kuva no munsi tugize ikiganiro icyo ngiye gukora ego ngiye gutangura kwiga neza kugira ndabimenye nzoshobore gutegura ivyi wanje neza nzoshobore kuronka n'ingene ninaja gusaba nk'ingurane nzoshobore kugira ngo ico nshitseko ico nkoze kurundi gwaruka ruheza nka technique hanyuma rugaca rutaha urumva wawe ko witeguriye kubigumamo uruhanurike ico no ruhanura nuko novuga ko ari nk'impano kuko si bose bashobora kubironka ego n'ubumenyi budasanzwe kuba bicaranye boshobora kwicarana ubumenyi nk'ubwo kuko birabateza imbere baba bicaranye ibintu by'akaciro gasanga barashoboye kubaho nabi kandi batobayeho nabi kuko utamenya kuko utiyumvira ngo bashobore kubona inzira n'intambwe bashobora gushikira kugira ngo batere imbere tubwire aho hantu wize kugira ngo nabandi bagende ku watubwiye niteyise ni muri centre yihe abantu babakira gute baracabakira bashasha bimeze gute ni hehe jewe nize kuri centre de formation professionnelle de Kigobe aho bita kubashinwa aho bita kubashinwa babakira gute bose nta na bamwe batakira hariyo section teyisiriyo ariko hariyo ama section menshi yakamaro kandi simpaka usange barashobora kwiyumvira yuko bohitamo teyise yonyene ariko hariyo ibintu by'amatekinike ashobora kububakira ubuzima bari hagute jewe uko naheruka ico gihe ntabwo yari nikara akavuno novuga ko katari akavuno nko kwezi oya kugice twari ha kugice ego twari ha kugice uheruka bari hangahe jikihe nigayo bari ha 10,000 kumeza 3 igice ego kugice mugabo hari muri teyise honyene ariko mu ntango z'umwaka kubera uniforme ibikenewe twabigurira hamwe ego hari mu makarani kombe mugi inyuma yaho businzi ayo baba bagezeko ariko nahone haciye kingana gute haciye imyaka 3 ubu rero bari nko muri 20 ku gice birashoboka canke mu ma 15,000 birashoboka ego urumva ko atari menshi ku bantu bashaka gutera imbere ego ni make cyane ahubwo umenga ni nk'ifashanyo twahawe n'Imana abashinwa igishinwa barabatumiriye kuciga ego cyane none uzosubirayo cige je ndagomba guteza imbere ururimi rwacu mugarutse sanguye yego cyane biciye muri communication ego ni wumva ko bimeze neza tugushimire ego reka nanjye ndabashimire cyane wosubira kutwibutsa izina jewe nitwa Ntakirutimana Arlene ego Imana iguhezagire Arlene ego namwe bahezagire iyi ni Dunda Entertainment ku batari babizi rero mubandanye mukurikirana Arlene neza murakoze Arlene murakoze namwe